musi turi mu ntara nziza ya Rumonge, ndabona imboga umengo zabonetse no musi. Abanyarumonge ngo ngwiki ngaho. Ndabona umuafande hajya ahagaritse umumotari, sinzi ivyo ariko aramuvugisha. Sivyo nagomba kuvuga, ariko nibutse ko nigeze kubatera inkuru y'ukuntu nari ngiye Makamba ndiko ndaca muri rino barabara rya Bujumbura Rumonge Makamba. Narababwiye ukuntu nari nashajije, nasobetse, nambaye agashati kumwerasi, nkaba ico gihe nari nicaye muri yasi kwidirisha. Ngenda ndasama akayaga katanganyika ntiwari kuraba. Ico gihe ubona ko hari no mu rushana, ibishanga vyateze mw'ibarabara. Ibarabara ryari ribi cane, haca haza imodokari bukwi na bukwi. Iyo modokari izivuye imbere yacu ica muri vya bishanga, ibishanga vyose bica birantarukirako. Nabo twari kumwe vyarabatarukiyeko, ariko jewe nari nicaye kwidirisha, nije nababaye cane. Uwo munsi ndababara, ndasubira ndababara, nari ngiye guhura n'abantu bakomeye. Kubera iryo barabara rero nashitseyo nabaye itakataka. Uwo munsi ribarabara rya Bujumbura Rumonge Makamba ryarambabaje. Narababwiye yuko umuvyeyi yagwaye akamererwa nabi, bakamutwara i Bujumbura, ariko umushoferi aravuga ati sinoca mu Rumonge muri rya barabara, muri vya binogo, yoshikayo yamerewe nabi gusumba. Baca bemera guca kure, baca Imatana, baca Mwijenda, kubwo gutinya iri barabara. Ni barabara uciyemwo ugenda uradundagurika, umutwe ukagenda uraseka ku gisenge c'imodokari kubera ibinogo biri muri iryo barabara. Iri barabara rero ni barabara ryambabaje cane. Uno musi turi mu mwaka w'2023. Ivyo vyambayeko mu mwaka w'2012 vyumvikana ko haheze imyaka 11. Nkuko nari nabibemereye, reka ndabatembereze muri iri barabara rya Bujumbura Rumonge Makamba, mwirabire ingene rimeze kino gihe, mu gihe haheze imyaka 11 ndarigiriyemwo ico kibazo nababwiye. Reka rero imodokari ndayitera ikirato mbe ndabatembereza. Mugende murandabira ingene iri barabara rihuza intara z'igihugu rimeze. Ibarabara ricamwo ibidandazwa bikomeye nk'imfi n'ibindi. Mundabire aka kantu. Yesu mukiza wanje umvuko nganya, ahugendera mu bandi nanje ntunsige. Voilà mundabira ya mabarabara. Harera abategetsi bacu utanka, bobo mu kuhaca bahaca n'amajipe amwe ahagurutse ameze neza, nibi binogo ntavyo bumva. Muze muraraba ngaha, ndabira ibi binogo, ndabira. Nukuvuga ngo ucisha imodokari yawe ngaha, imisi yose imodokari yawe yamira muri garage. Ndabira ngaha imbere ingene hameze. Voilà. Danje domoro wampaye inka, ndabira iri barabara. Mundabire iri barabara. Voilà, mundabire. Rero nimwave mugira ngo hari mu 2013. Oya, ni mu mwaka w'2023 wampaye inka, mu kwezi kwa11 ko mutavyumva. Ndabira ibi binogo. Bavuze rero bati mu gihugu c'u Burundi les infrastructures ntako zifashe. Ndabira aya mabarabara. Nukuvuga ngo ugerageje kubiraba mu bihugu vyose vyo muri Afrika y'ubuseruko, twebwe abarundi ni twebwe tukifise amabarabara mabi. Mundabire iri barabara rihuza umugwa mukuru
w'igihugu c'u Burundi hamwe n'intara. Intara yimbuka cane, intara ya Rumonge, intara ivamwo amavuta menshi cane, ikavamwo n'imfi ziryoshe, ivyo vyose bigaca ngaha. Voilà, saha gusa rero n'ubundi burere bwinshi haba mu gisagara, murabona ingene amabarabara aza yaraheze, haba ku maparkingi, murabona ingene hifashe. Mu majambo make kubijanye na infrastructure, kubijanye n'amabarabara, ibiraro, imiserege, turacari inyuma cane. Nuko rero ivyo bintu vyambaye ko imodokari ikancafuriza agashati kera nari nambaye, vyarambaye ko ndababara cane, ariko vyari bikwiye kuko ivyo bintu bitanshikira ngo mbabare, iyo ntaca muri iri barabara ngo numve ingene imodokari igendera kudundisha, sinari kwiyumvira gukora ivyo ngoma ndababwire ngiye kubashikiriza. Ibi bintu murabona yuko biteye isoni. Naragiye ngaho ndiyumvira igituma ibi bintu biguma biba, ndiyumvira ico vyoba bivako, n'ukuntu ibarabara bahejeje gukora usanga ritamara kabiri, ugasanga baza bariko bararitera ibiraka canke bubatse ikiraro, mu misi mikeya kigaca gitwagwa, imiserege igaca itwagwa. Ndiyumvira nti none ibi bintu vyoba biva kuki? Kubw'umubabaro iri barabara ryanteye, n'ubu akaba ariko rikimeze. Nabateguriye icigwa nzobashikiriza ejo, kizoba ari icigwa kidasanzwe, aho nzokwerekana ukuntu igisata c'amabarabara canke igisata c'inyubakwa za leta gitunganijwe. Nzobereka ukuntu aya mabarabara aribwa, amafaranga yarategekanijwe kugira ngo yubake aya mabarabara akaribwa atacamira, yakogwa naho ntamare n'imyaka ishika kuri 2. Tubaka sambura tugira ngo tubatse ibarabara ryomaze imyaka 20, agaca agiba rikamara imyaka 2. Voilà, ivyo rero bizobafasha gutahura cane imyidogo y'umukuru w'igihugu. Ejo rero ntimutangwe muri iki cigwa c'ubuhinga nzokora. Muzohumvira ibintu vyinshi, mumenye n'ico twari dukwiye gukora kugira ngo ibi bintu vyose bishobore guhinduka. Imana nibahezagire mwese. Reka ndabibutse ko iri arya shure ry'abarundi bose, ishure ribafasha kugaruza umunezero Satani yanyaze.